bagenzi mureko baradukurikira ubu unye nongeye kugaruka muri Denmark kugira ngo nongere nganire n'abakurambere batuboneye izuba mu bijanye n'ivugabutumwa mu gihugu cy'u Burundi. Rero mu minsi heze nayo nababwiye ko nzogaruka nkongera nkabaganiriza tugahura n'abantu batuboneye byinshi ku bijanye n'ishengero ry'Abaptiste mu Burundi kandi bazi ibyo twebwe tutashoboye kumenya. Nongeye kugaruka muri Denmark kugira ngo twongere tuganire n'abamisiyoneri bacu abakuriye ishengero ry'Abaptiste mu gihugu cy'u Burundi. Uno munsi rero nkaba nongeye gufata urugendo runkura aho ndi mu gihugu ca Norvège nza muri Denmark kugira ngo nongere mbonane n'abandi bamisiyoneri. Uno munsi rero nkaba nagize amahirwe yo kubona umutama amaze imyaka myinshi kandi azi igihugu cy'u Burundi cyane, avuga n'ikirundi akongera akavuga n'ururimi rw'ikidani. Mugabo sishaka kumuvugira wenyine araza kubibwirira nk'uko musanzwe mubimenyereye. Rero ni jewe Jafet le Gentil ndayishimiye, nkaba maze igihe kitari gito ngendera abamisiyoneri kugira ngo batubwire kahise, ibyo tumaze kumenya, ibyo tutamenye, kugira ngo bize bibere akamaro urunganwe uko ruzogenda rukurikirana. Rero nkaba rero nicaranye n'uwo mutama hano, nageze ku rugo rwiwe mu gisagara bita Randers. Nkaba nshaka kumuramutsa, ndagize yambu urakomeye cyane. Ndakomeye nawe urakomeye. Najewe ndakomeye rwose. Oya ntacyo turabitora. Ndabona mbere yuko nza kukubaza ibyo ufise mu ntoke, nashaka kubanze widondore ubwira bariko baradukurikira. Ni skeleton ingwe n'amenyo y'ingwe, kandi twara mwambutsa umwami wa Burundi yaduhaze iki ingwe, yabaraze ingwe rero yerekana kuko umwana wiwe yavutse mu bitaro y'ababyeyi banje n'umusema. Umwana wa Mwambutse yavukiye mu bitaro byo twaronse iki ni skinned. Narose aya maskelete amasigarira y'ingwe niyo yabahaye. Skinned. Okay. Urushato rwayo. Urushato. Bihe imusema sinabayeyo yamara ibyo numvira bijya byakahise kera gose mu mutima wanje ndi umurundi. Uri umurundi mu mutima.
kuko ababyeyi banje baba missioneri. Data yanje yari imyaka 25 agenda mu ishuri ku teologi. Ya teologi yigisha iby'Imana. Baramuhamagara kuba missioneri mu mwaka wa 34. Yajeyo ari ko mama wanje yize kuri universitet mu Copenhagen. Yize Copenhagen University. Kuba umuganga. Yari umuganga. Birumvikana. Iyo myaka 6 yakoze kubaka Eglise n'ishuri n'ahantu bagira trykkeri, hvad hedder det? Trykkeri? Aho ba imprimeri. Na klinik kubagwaye. Ngira ngo hari abaganga batandatu mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cyose abaganga batandatu. Hari abantu 2,500,000. Hari abantu baba mu gihugu cy'u Burundi zari 2,200,000. Ubu hari ibiro 12 miliyoni 12. Urumva bikubye inshuro zirenga 3 Missionen jeg tror jeg kan overtænkt eller dansk. Missionen starter i 1928. Missionen yagiye gutangura mu 1925. Det var efterladt af tyskerne, fordi de måtte forlade Burundi. Imbere yuko abadagi bava mu Burundi. Og der var så 5 missioner, der var blevet til steder, hvor de nye kom fra, der var venner med belgierne, at de kunne komme og være missionærer. Og det var engelske kirke, og så det var Baptiste, og så kvæker og metodister, og så adventister. Urumva bari. Og de delte landet op. Ja. Ico gihe rero uvuze uti muri ico gihe hari abamissionnaire ntibari habanje kuza abamissionnaire b'abadage. De første abadage bariruka. Barabirukanye kubera intambara yari kwiraba. Yari umudanwa altså der var en dansker, der hed Olsen. Han var general for hæren, for den belgiske hær. Og hans Bukavu kom til at hedde Olsenville. N'amategeko yose yavuye i Bukavu. Yakorera i Bukavu kandi. Har du umuntu yitwa N.P. Andersen yakoze mu Kongo? N.P. Andersen. N.P. Andersen, ja. Niwe yangiriye mu Musema. Niwe rero yaciye akurungika kuja gukora mu Musema. Ahari mu uhe mwaka? Mu mwaka wa 1925. Amazina yiwawe wavuze yuko ari Henri Kristiansen. Ja. Mbo ntaco ico ndacumvise. None ufise abana bangahe? Ufise abana bangahe? Mfise abana babiri. Yego.
ndafise abashikanje batatu twavutse bose mu Musema mu mwaka wa 40 mu mwaka wa 40 niho wavutse urumva rero ikirundi watanguye kwivuga kera wakivukiyemwo yego n'urwanje n'ururimi rwanje umutima ni igitangaza ko koza hano hagiye imyaka 70 ndavuga ikirundi abariko baradukurikira no babwira yuko Henri yaryohewe rwose kunyakira arantekera ikawa n'umufasha wiwe ubu ndiko turiko turavugana nuko akakawa yampaye kariko karantemba neza yambwiye ati saga kawa ki Burundi mugabo je ndemeye kuzomuzanira ikawa yi Burundi kubera ingene yanyakiriye none hari cyumviro wowe ufise wanyeretse amafoto menshi y'abantu bakera b'abarundi uyo ninde uyu ndabona ko ari umudamu w'umwirabure mugabo uramuzi n'umwana wa Ndengeje umwana wa Ndengeje yari hamwe Henri Kristiansen aho batangiye umusema no kuvuga se w'uyu mu mama niwe murundi wa mbere yakoranye n'ishengero rya Baptiste mu Burundi Henri Kristiansen yamuronze ikayero yamurondeye ikayero aramujyana ku Bujumbura arasubira kuko hari abantu benshi cyane mu gihugu cy'umusema bavuze ko umusema yari batangira imishoneri baragiye mu gihugu cyose baratembera babonye musema ati ni ngaha nyine duhera niho hari abantu benshi bahakunze kubera hari abantu benshi hari n'uwambwiye ngo ikindi cyatumye bahakunda ngo nuko hariho ibikorwa byari byatangujwe n'Abadagi byatangujwe n'Abadagi mara baje sinzi jeg er ikke helt klar over, hvem der startede sproget. Men sproget er jo dannet på det tidspunkt i skriftsprog, hvor man tog efter lydene og oversat lydene til et sprog og lavede bøger på kirundi. Babanje kubigisha ururimi. Baje kubigisha ururimi babigisha no kwandika. No kwandika, ngozi, skriver de så NG-OZI og så videre, ikke? Så sproget, det blev så bestemt på det tidspunkt i 1928. Ururimi rwo rwatumye baba ariho bacu bavuga ati aha niho hari abantu benshi naha nyene duhera. Så fik vi en trykkemaskine fra Danmark og en Ford A. En gammel Ford bil i Umuduga. Ford. No kuvuga bade bafise ya miduga yitwa Ford y'abanyamaguru. Ford A. Ford T var den første, Ford A. Og vi fik et trykkemaskine. Baronka ni maskini ya imprimeri. Ja. Og så lavede man de første sider til skole. A, C, A, og R, B, A, B, C, A, B, og så videre. Og så lavede man skoler, hvor de lærte at læse bogstaverne. Okay, batangura kwiga rero izo ndome ingene bazisoma. Og det var første skridt ud af analfabetisme. Cyo gituma hari ibitabo byinshi bivuga ngo imprimeri ya mbere yabaye mu Musema naho byatanguriye. Naho byatanguriye. Bo none iburundi ikintu uvuga uti iki kintu sinzopfa naracibagiye mu Burundi naragikunze kandi batangiye ku serura eller oversætte Bibelen. Biblia. Ja, den blev oversat.
nibo batanguye gusobanura Bibiliya bayikura mu rurimi rwo hanze bayishyira mu Kirundi. Babishyira mu Kirundi. Hari Emmanuel Sibomana, hari Gerda Dilbo, Hans Jensen, Emming, and Esther Choate from bose bahindura ijambo ry'Imana babishyira mu Kirundi. Mu mwaka wa 52 baje bazana iBiblia, det Nye Testamente, isezerano rishya babizanye babikoreshe ku mutwe biri mu masanduku. None ndakwibarize mu guhindura Bibiliya yari amashengero menshi yaja hamwe bose amashengero y'abaprotestanti yose akaja hamwe nyamara yari navuze babikoreshe for byose indirimbo y'Imana nawe nyine barayihindura mugabo indirimbo hariho ibitabo mpora mbona indirimbo ni nyinshi cyane bahisemo nkeya gusa yari ya mirongo ndayifise hano kugira ngo ntacyo turaza kwiraba mugabo zari nk'indirimbo nka 30 n'izindi. Oya hari ijana ry'amajana biringira ngo mugabo mu bitabo by'ino mbona ari nyinshi zirenga n'amajana 8 ni benshi cyane. None uno munsi rero twavuga yuko ufise imyaka ingahe? Wavutse muri 40 niba wavutse muri 40 umuntu aca atora imyaka ufise ntacyo ubwo abatwumva bumvise yuko wavutse mu 1940 ko kandi wavukiye mu gihugu cy'u Burundi. Reka mvuge yuko uri Umurundi. Ababyeyi banje bakoze ku bitaro imisi yose yari abarundi batuhekereye batutunze. Ejo twari mu rubanza rwo gushingura umuhisi dogiteri Etienne. Noneho uwo muhisi hariho ijambo wavuze ryakoze abantu benshi ku mutima baca bagukomera amashi. Uyu muhisi niwe mwari gushingura dogiteri. Nashaka rero utubwire ijambo wavuze abarundi bari ngaho bararikunda baca bagukomera amashi. Etienne yari umugenzi wanje. Yari umugenzi wawe kuko twashobora kuganira byose. Twaganiye ibintu byinshi nyamara politiki ntimwayiganira iby'Imana kuko twari tuzi ko hariho ibyo umuntu akora bimwerekeye bijyanye na politiki n'ibyo umuntu akora bijyanye n'igikorwa cy'Imana. Rero mwahuzwa n'igikorwa cy'Imana kuko yari umuganga nanjye ni umuganga nashatse kugendayo haraza intambara muri 72 abo namenye baraca bose
bose baca Det var i 1928, at man startede. Det var i 1928, man startede missionerne i Musema, Kahise, Rubura. Ja, altså nogle... mirongo ibiri n'umunani niho misiyo yatanguye igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo ine n'umunani niho akazi ko k'iby'Imana barungitswe hariya hari mu Musema hari Rubura Musema og Kahise og 2 andre missionsstationer. n'ahandi habiri atibuka neza. Tyskerne havde opgivet det, og de var blevet besejret af belgerne og rejste hjem. Abadage bari batsinzwe hanyuma bahereza ababirigi abaribo bakoloniza Burundi. Far kom derud, og så byggede han skole sammen med nogle 6 andre missionærer. Skole, kirke og klinik. Værksted, et værksted for trykkeri til at trykke. Kan du tage det igen? Ja, kirke, skole, trykkeri og klinik. Igihe agenda yaciye yubaka ishuri, yubaka inzu icapura ibitabo, hanyuma na klinik n'Ishengero. Så tog han hjem til Danmark og giftede sig med min mor, som var læge. Hun skulle gøre sig færdig. Hanyuma atabanza agaruka muri Denmark aca yabira nyina wiwe. Da de kommer til Burundi begge to, der starter krigen, og tyskerne og belgerne, de beskyldte Danmark for, at vi kom for hurtigt sammen med tyskerne. Ubwo ingwano y'isi iba irateye iratanguye, hanyuma abadage barega ababirigi ngo mwebwe mwarihuse kujayo kwinjira mu Burundi. Der var tre dages konference ved den sorte menighed, og de bestemte, at missionærerne skulle blive. Hanyuma haba i konferanse canke ikintu cy'igikorane, abo bakoroni baca bemera yuko abamissionære bagomba kuguma mu Burundi. Hvad skal vi gøre? Vi havde ingen penge, siger far. Hanyuma se wiwe aribaza ikibazo ati mbega tubigira gute ko nta mahera dufise. Han ansætter 100 Burundi til at lave tæpper af bananfiber. Aca ahakazi abarundi jana kugira ngo bakore ibirago bikoze mu fiberne, der er i bananen. Soto y'ibitoki canke ibihunda. Ubushenzi. Ego. Ja. De lavede snore på lårene, imens bønderne blev kogt. Bakora imigozi bakayihingura hano ku ivi, ngira murabibona abarundi turi kumwe mu gihe ibiharage biriko biratekwa aho ku mpande. Det gav penge til, at de kunne bygge 17 bygninger til Musema Hospital. Ibyo byatanze amahera ashoboye kubaka inzu 17 mu Musema n'ibitaro. Hvorfor fortæller jeg den her historie? Det er fordi, at Karatasis far og 20-30 andre meget trofaste mennesker, det var de samme, som hentede ham i Bujumbura. Nibo bamutwaye i Bujumbura. Og de var trofaste til vi fars og mors rejse hjem. Og på det tidspunkt var der 35 kirker. Nibo bari bafite icyizere yuko se wiwe yagomba gutaha kubera ko hari
amashengero ageze kuri 20. Jeg slutter nu. 35. Jeg slutter nu. Jeg vil sige 2 ting. Ubu ngira mperaheze ariko ngira mvuge utuntu tubiri. Hvis du har et spørgsmål, hvor Gud han beder dig om at gøre et eller andet, så skal du sige ja, for så sker der en hel masse. Ubajijwe ikibazo ahantu Imana ikubaza iti ikubaza ngo ugire ikintu ndagusabye uzuvuga uti egome kuko nyuma yaho haba ibintu byinshi. Det andet er, at jeg vil opfordre jer til at skrive bøger på Kirundi Muchiru Mugani. Ndabahimirize kwandika ibitabo mu Kirundi cyane cyane mucemwo imigani. Fordi jeres kultur, den brænder væk og bliver anglificeret alt sammen, og så er det glemt. Derfor er det vigtigt, at I skriver alle sammen de ting, I kan huske hjemmefra. I Migani. I kender jo godt, at kulturen nu er jo, at man sidder og tænder fjernsynet hver gang man kommer hjem. Nagira ndababwire yuko mutabyanditse kahise kanyu imigenzo y'iwanyu iriko iragenda. Ubu murabizi yuko umuntu asigaye azayashika muhira agaca yatsa television. Det er så vigtigt, at alle de historier bliver fortalt, fordi det er en del af jeres kultur. Ni ngombwa cyane yuko histoire z'iwacu tuzivuga kubera yuko alle de historier, I kan fortælle fra jeres hjem, fra jeres oplevelser, lige fra at inguen ninsofunen i vintuose, at de skal koges, og alle de historier, der var. Amenyo y'ingwe. Kubera yuko imigani ibitito ibi n'ibindi ngo ya migani y'ingwe inzovu bakame n'utundi zabarufuku samanda biriko biragenda n'utabyandika inarunyonga ibyo byose biriko ngo biragenda. De har betydning for jer alle sammen og jeres fremtid. Og Gud være med jer. Jeg vil egentlig også slutte af med at sige, at jeg er så beæret af at have kendt Etienne, Louise og jeres børn. Og at vi måtte være med til denne fest og sende ham afsted. Vi mødes i himlen. Reka tumwongere. Hariho ijambo wavuze abantu baragushima mugabo nashaka bongere udusubiriremwo kuko baravuze ibijyanye n'imigani ibyo bigomba kwigishwa abana byari wobisubiramo kugira ngo tubyumve. Yamara nabibutse mu kidanwa nicyo gituma yashoboye kuvuga ibyo byaze mu bwenge bwanje. Ubu ibintu birahindura, amajambere ati imbere yose uca inyuma tutahura icyo byagoye. Kubera amajambere abantu baraba iby'ubu ibyakahise bakavyibagira. Kera bari mu nzu zabo baganira bacira imigani abana nyamara baganira ukuntu kuri ibintu byinshi cyane. Ubu n'amafaranga n'amajambere n'ibyo bavuga. Icyo nshaka ko kuvuga ku Barundi ni yuko iyo bashobora kwandika ikulturi yabo imigani yanyu, imico
ibintu byose bakavyandika yuko mukire ibiharage yuko muvoma voma amazi yuko ukaraba yuko ibintu byose bakwiye kwandika bakavyandika kugira ngo abana bavuka baze barabisoma kuko bizoba bibagiye byose. Yego, gira ko rero ubu turiko turasozera kugira ngo dushobore kurangiza ikiganiro. Ha ubutumwa abantu uzi yuko muri iyi myaka uriho canke utakiriho bazoguma bavuga ati umutama kanaka yasize atubwiye ijambo iri n'iri. Ngira ko babwire abagukurikira. Ikindi kintu ni yuko ijambo k'Imana ishobora kubaha ivuye ku mutima, mutima haza i balance, syndstilgivelse, jeg ved ikke hvad hedder, tilgive synder, kwifuzana, kwifurizanya, kandi gukundana, ubifuriza gukundana, kuko aho tutahura umugenzi wawe bironekwa. Iyo umugenzi, ni ukuvuga iyo utatahura umugenzi wawe usanga hari ibyo mudahuriza. Så kommer forkerte motiver ind. You get wrong motives in. Ugasanga wiyumvira yuko utariko. Ico rero uri kurabifuriza nuko bokundana cyane bagashira hamwe. Urabona rero mwebwe mwakoze byinshi kandi ishengero ryageze kure. Wagumanya akaranga k'u Burundi, ikirundi urakivuga neza. Rero nibaza yuko ico cifuzo cawe cuko bifuriza yuko baguma bakundana, ngira ngo abadukurikira baravyumvise. Akajambo kanyuma. Jewe ndakunda Burundi cyane, ndakunda abarundi, kandi tuzobonana mwijuru, ngira ngo muzobonana mwijuru. Murakoze cyane. nawe. I said, see rider, see what you have done, Lord, and Mama will see rider.